uravyumva amateka menshi rero twashaka turirimbire chant de la promesse y'abaskuti ko bitoroshe birashusha nyene waruzi utiyumviriye kandi ndaguha 30 secondes zo kwiyumvira zonyene tubwire ukwezi kw'icenda ngene kwitwa mu kirundi Nyakanga kubadid no ntavyarura navyarazi no urazi kirundi Bonjour, bon après-midi. Comment allez-vous? Mumeze neza murakomeye. Karibu kandi muganiro canje biri hot. Nesho wanje kidagikora jenyene. Donc ni kiganiro canje. Mugakibera kuri Sawen Vibes. Sangiye namwe muri ko muragira kuri televiziyo yanje jenyene televiziyo yanje n'abakunzi bayo bayikurikirana bari mu isi atandukanye. Iyi emission murabizi ko ari emission yitwa biri hot. Ni emission tubazo tubuza busanzwe des questions générales de la vie nyene busanzwe ugasanga twarize cyangwa twarumvise cyangwa ugasanga nakanwa wumvise mwibarabara ugasanga cikaja mu mutwe turabubaza kugira ngo tusangire ubumenyi umutumire wanje ashaka kutwishura canke ntatwishure mugabo naho usanga atacaza ava ngakize kandi usanga hari n'abandi bantu bakorakira batari bakize bavaho bakimenya rero ni objectif mugabo kandi irifani kubera ko hari nyene wumva umegana akabazo koroshe gasanga nyene umuntu karamucanze gasanga biratwengeje that's why murafise duha gutwenga afise duha gutwenga arabizi ko badashaka ko batwenga bacashamo ngaha anya amafaranga 5000 kuri chaque question non répondue hari prefera kuyatanga kibazo cyose kibananiye twe tuvuga ati ni sawa uri très généreux ufite umutima mwiza ushafasha abantu benshi bashobotse shanga amafaranga kandi bashizemo ntiyakurayo mugabo ubunye nibaza ko mwamaze gutangura objectif y'amafaranga dutoza ngahanye no kugira dushe gucigira abantu batishoboye mwarabonye ko twagiye muri quartier industriel muri fin fête à vendredi tuko tatoza uburyo bw'amafaranga kugira ngo bage bantushe kubaronsa uburaro ahantu bashobora kuba bava mu barabara abandi bave mu mazi nibaza ko nimbura umuntu ufite umutima w'ikigongwe udashobora kubona umuntu arara amazi ngo bigenda atacu bitakoze ku mutima rero aya mafaranga dutoza muri kino kiganiro hamwe n'uburyo bwanyu muri ko murarungika nivyo bizotuzokoresha kugira ngo tushobore kuja gufasha bage abantu batishoboye rero nimbura umuntu kuda kino kiganiro canke udukunda ko ushaka guterera kuko amafaranga mwarungitse nubwo mutari bwamenya ahantu tuzoyatanga mwari mwarumvise objectif y'aya mafaranga hari abarungitse amafaranga avuye kube wanashaka tuja muri industriel bavuga ati ahantu hose muzoje gufasha ndarungitse ubutumwa bwanje aba 20000 100,000 kugira ngo nimwaramuka mugiye gufasha abo bantu hazo harimo contribution y'uwanje rero merci beaucoup abantu batanze amafaranga ava yuko bumva aho baza gutanga hamwe n'abandi bumvise igihugu barungika amafaranga bihuse ndabashikariza kubona yamutanga amafaranga kubera ko twacakira amafaranga menshi nuko hari abantu benshi batanze 2000 3000 100000 200000 umuriyoni hari abatanze imatira hari abatanze impuzu hari abatanze ibiharage hari abatanze umuceri mana yanje nuko hari abatanze amavalize hari umuntu yemeye kurihira umuryango umwe umwaka wose nukuri mwumve ko ni ibintu bidukora ku mutima ko turana ko abantu badukurikira ari abantu b'umutima kandi bafise ikigongo rero ngize introduction ndakora ko dufise nashaka kubibibutsa ko mwandanya mutanga amafaranga nimba wocisha muri kino kiganiro n'izindi biri hot zozo ziraba zozo urumva ko gutanga muri kino kiganiro uri kurabitsa rero hariho link ya GoFundMe ku bantu bari hanze ndashira muri commentaire ndayipininge komsa ku bantu bari hanze mushobore gutanga amafaranga biboroheye umutumire wanje rero uyu munsi yihanganye yumiwe nagize introduction rero ko nakabasigurira ivya amafaranga ko je mbaye ku bandi bantu ndijige abantu benshi rero ifoko ndadazi ko mvuze mutwumva cyane hamwe mugashobora gufasha abantu batishoboye natwe tugashobora contribuer mu byo dushoboye rero reka ndamwakire bucuti hama nari nzi ko ataza kwira kuri intebe mugafi narama yayikwiweko ngasinze ko ari comfortable bimeze neza vrema uri comfortable kuri iyo ntebe bitwaye ni sawa ashaka kuba isaha yicayemo neza cyane
isaha imwe nazibi ngoma ndakuraba Ese. nabiri vyama vyokunda ari blague birahinduka okay misanzwe isaha imwe turiko turateramana n'abakunzi ba Silent Vibe ni vyiza cane kajya karaka black by the way rero Imana ibahezagire ndagushimire ubutumire mwampaye ikiganiro biri hot birashushe ni ibibazo bishushe en fait yego ariko nabonye bitoroshe yagize ubwoba yaragize ubwoba ngo shango biga ibintu baze biragoye mugabo nubwo yagize ubwoba ntivyamubujije kuza harabagira ubwoba bakarangira n'undi bataje ni benshi ngano bavuga amazina bomaramara ariko shime kwanza creativity yanyu muradu tuntu turyoshe uravye fun and fact n'abayikora ukaraba kungene yatanguye aho igeze ukacuraba emission yindi makoze ya girlfriend nayo navuga ko yagenze neza kuko muratuma abantu bibuka abagenzi babo bakuranye kuko kenshi ubuzima burahindura abantu ugasanga uwo bakuranye so akiri umugenzi we besto kuri ubuzima bwahindutse rero navuga ko kigeganira cyane ndakizi mukora tukageza ni vyinshi ucuti rero no mu MC akaba ari no modèle w'iradio Iteka FM akaba ari no mu journaliste wa sport akaba ari vyinshi gose akaba ari Papa Nadal Nyeninzu Papa Nadal yego Papa Nadal na Vidal na Vidal okay ku bantu bamuzi ubucuti baratwigeze ko muskuti yego muri groupe Saint-Exupéry tangiye gutwenga no muri Saint Robert baravyuba amateka menshi rero twashaka kuturirimbire Chant de la promesse y'abaskuti ko bitoroshe birashusha nyene waruzi Ikibazo ko cyabaye problem. Ntabyo nshibuka kuri. Ntabyo nshibuka. Ariko ubu niko abantu bazora bafata. Ukanyibutsa. Umva umuhungu hano wallahi. Ndahakwibutsa kubera iki uragenda ukarondeje segeza mbo musukuti. Unataraza ko kuririmba unataka muririmbi aduhaye 10000 turakugaruka ni nana nibica kabiri okay uri hibaza bibiri nicakora n'ikindi sawa aya mbere tukaba turayatoje shikanwa ishikana ratangiye kuza mwayibonye biro ni sawa ako yimbwira oya ndakubwira ngo mudoje kiganira arenta yiririmba Et sans cesser de prison, protéger ma promesse. Je suis désolée, tu as déjà donné de l'argent. Devant toujours m'engage sur mon honneur. Ouais. Je te fais hommage. Je suis désolée, on m'a dit amahera. Hari abantu barabambwira ngo bazibaza utazi. Okay, je nyese ndayitegura je nyene. Ndetse ati nyuma y'abantu dukorana bafasha gutegura ibibazo. Rero iyi ndirimbo ko ari indirimbo ntabaye musikutse nashaka kuyiboroka ngo bikora ngo bayimbwiye ya. Ndayibaza hama uwa propose kibazo niwe acha yiririmba. Narivye muri 2003. Uba ko wari ukiyibuka wari kuyikoresha. Nahagaritse kuja mu byose ku 2006. Okay. Sawa. Baita ikiganiro ninde? Urayizi ninde kinyabo bakireko? Iba kwa kangahe? Iba mardi 21h kuri televiziyo nationale. Okay. Kanyarukijako. Kiriko so mugenzi wanje none. Kanyarukije kweli. Mugore hari abantu bavyana nyine. Babajije ngo ninde iba kwa kangahe? Abantu bakuze bata amateleviziyo hari ngira vy'abagore. Aja hariya. Nene nkaje ndabaye mu Cibitoke. Abana basanga televiziyo nkurera ari standard muri zone yose. Abafise imiduga ari bande barabaduaniye gusa. None ko umva biza abandi no nsabinaniye. Baraja kuraba amadisa. Ninde ari star nta numwe atayira. Ya twari tuzi ko tuyitinga kwa kabiri. Baraja kuraba ninde hari ibiganiro biryoshe. Yego. Voilà. Troisième question. Utiyumviriye kandi? Yego. Ndaguha 30 secondes zo kuyumvira zonyene.
tubwire ukwezi kw'icenda ngene kwitwa mu Kirundi. Nyakanga. Kubadid. No ntavyarura. Navyarazi no. Urazi Kirundi. Ibyo byashoboka. Aho karantangaje. Waragiye Dubai. Tubwire igihugu kirimwo Dubai. Émirats Arabes Unis. Nice. Émirats Arabes Unis. Icongereza. United States of Emirates. Ntaco wagitoye. Okay. Ikibazo ca gatanu. Shaka ijambo urivuga unyarutsa. Cyo ndarivuga gahoro gahoro ngo kugira ngo uritahure hama uco urivuga unyarutsa. 16 chaises chez Serge. Prenez 16 chaises chez Serge. On va Victor. Nabivuze. Prenez 16 chaises chez Serge. Sura. Prenez 16 chaises. Kweri kuvuga witonda. Binyarutse. Prenez 16 chaises chez Serge. Prenez 16 chaises chez Serge. Hariho senashe uri kurafatanya zanye. Mbiriza gato. Prenez 16 chaises chez Serge. Gitowe. Mubanire. Maze gutanga bitanu ngara umurundi aracari. Okay. Kaza ndakubaza kiroroshe vraiment. Kanda gisimbe. Ndagisimbe ndiyumvira ikindi cyo kubihindutsa. President Bagaza. Itavye Imana mu muhe mwaka. Oh my God! Wow! Ese nta gitoro urumva amategeko ya je German. Abazinya ku munani yitavye Imana. None tu 2024 2016 mois 8 ni kombi. Bama mashugwe yanje. Baguhe. Ego. Baguhe. Kubera ko narabisomye mu ma video. Nabonye kuri Ejo magazine inkuru nziza ariko aravuga. Bagaza ko yavugije ingoma. Bagaza ari president. Akamuencourage atazi ko un jour azaba president. Hama naravye igihe je nagira mariage 2017 ndavuga ski yari muzima. Donc nagwe mwanya kuyumviye. Yego. Nivyo yagitoye 2016 niho wahoze ari umukuru w'igihugu Bagaza. Yitavye Imana. Yego. Okay. Tubwire ijambo email mu majambo yose. Express mail. Ewe gaye. Ay. Oya, rukumengo gusoma confidence kumengo wagitoye. No, nishica nyene. Ni electronic mail. Okay. Waranyarukije express mail. Nibuka ko twara. Awase gusabye ntutange 5000 sawa ntacu. Nacananiye? Oya ucakunaniye mbwa ntacu wacishuye. Ngacakunaniye ni electronic mail. Okay, tuje muri sport, si bitwara kuri uri umuntu muri sport. Ni kihe gihugu catwaye Coupe du Monde ya mbere muri 1930? Citwa Uruguay. Tafashwe. Babangaro ya 5000 karabaye. Yo. Okay. Ni kihe gihugu kimaze gutwara Coupe du Monde nyinshi? Brazil. Tanzania wewe. Ndambaye bara. 5 fois. Ndambaye bara. Hari niyo batwaye 60 68 harimo witwa Pele. Okay. Yarangirije gukina muri Amerika. Koko yaramukina intransferable no kugira bamutransfere ni leta z'ibihugu zavuganye. Yego. Okay. Kibazo kindi kanje kuri Google kora ko sine improvise ni cyayi maje muri sport. Mugashaka kugira ngo ntumbeshe inyishu. Ndakubaza, sibyo? Kobe Bryant. Yego.
yitavye Imana mu mwaka wa kangahe? Yari afite imyaka ingahe? Okay. Kobe Bryant yitavye Imana araciye imyaka 2. Oya rwose. Donc yitavye Imana muri 2022. Yego. Yapfuye ari muri helicopter. Kumwe n'umukobwa wiwe. Ivyo turabizi. Nivyo none. Imyaka yapfuye afise muri nibaza ko muri 1990 yari afise 16 ans. C'est-à-dire umuntu afise 16 ans muri 90 no munsi teranije imyaka 34 c'est-à-dire 16 ans plus 34, 50. Nibaza ko yapfuye afise 48 cyangwa 42 ans. Je nibaza ko no tapa pembeni. Tapa pembeni. Nibaza ko yapfuye afise 48. Cyambere wihenze ntiyapfuye muri 2020, yapfuye muri 2020. Okay. Haba yitavye Imana afise imyaka 42. Yavuze 42? Yego. Mugani wari siri, none wagitoye. Musanzwe wazije Google. Hariho Google yohejeje kuraba ni Burayi. Yohejeje kuvuganira nayo ni amakuru y'inkino mu Burundi. Amakuru y'inkino yapfuye nyuma oya nagereranije mugabo urumva ko ayo yapfuye yavuze Kombaje bazo bibiri natoye kimwe. Kombaje imyaka yapfuye afise navuze 42. Nawe ntiwagitoye ko wavuze entre 42 na 48. Ariko naco 42 basi nakivuze. Ukivuze cyo on suppose ko cananiye ariko urumva. Okay, ibibazo 10 yamaze kubiheza. Wazo byakunaniye ni bibazo bibiri bitatu. Donc c'est 7 sur 10. 7 et demi. Yedmi kwishira. Yedmi na iriko. Natuye ibibazo bibiri kimwe muri bibiri. Reka ndakwongere kimwe. Cha chance. Yego. Gira basuro iyo Edmi Jeko. Cyo muziki Burundi cha. C'est cyo muziki. Desert ya mbere ku isi yitwa gute? Nibaza ko ari Sahara. Nariko ucimbira umwanya munini yakandi abantu bose bakiye. Oya, ça dépend. Hama tazi ko ari Sahara. Ibirashobora gushika bavuze ngo ni Antarctica mugabo Antarctica nayo sinisi yaza ko desert. Desert Sahara ni nini. Okay, donc ndaguha iyo Edmi mugabo yasamye sindagusubiza. Kweri iki? Kuri umuntu mwiza. Dukurikiza amategeko kuko ari byo gufasha ntaco ni bon. Voilà. Imana ishimwe. Afite umutima mwiza aremera gufasha. Shaka kumbaza. Yabarangirange ndazi ko wari guca wari gushinda ndagusubiza. Mugabo turonse 10,000 yo kongereza kuri ku mafaranga tumaze kuronka ekuje gufasha bage ba mama Kevin nabandi bantu batwawe n'imyuzurire y'amazi. Hari ikintu babwira? Ndababwira nuko Imana ihari. Amakori bazima. Apana bage nta n'amatelefone bafise abantu bari barabara ikiganiro. Nicyo kintu babwira. Kintu babwira nuko twakwiga gushigikiranirana. Uwo yagize ibyago bakamuba hafi. Yego. Ya, nivyo kora ko nta umenya umunsi wiwe nawe nyashaka gushikirwa. Imana kamwibukira kuri bimwe vyiza yakora cagihe atashaka kuba anibuka. Rero kandi ndagushimire bucuti kwa wemeye kubera umutumire. Yego. Nakwiye kuri yo ntirakiri kare. Ndashaka ko ngizo kuri. Wamaze kora bino bibazo. Aromaze kunsumba amanota. Simbizi. Simbizi wase mavumo. Yaransuye no sanga. Cha twavyo byose yarabitoye. Wana ni bitatu. No, narosanga. Mugamba urashaka kwa mwababana. Niwe bibiri. Ni bitatu reka kuya amanota ntaguhaye so uri umwigisha. Ni bitatu byakunaniye. Neza cyane. Umva murashaka kwa mwababana na Simbizi. Finale rero nukuzana finale twara. Nukuri. Nane la domate. Zoizana yo.
hari ikibazo ntakubaje mugana nzakibazo uzokurikira la prochaine fois yana tunokubaza chaza nakigize yakibonye reka ndagushimira nanje ndagushimiye cyane cyane n'abaturavye batwumvirije baduha akanya kabo nizere ko mwagiwe n'ikiganiro mugambwe bikira objectif no kuryoherwa mutwenga mugambwe buka n'abandi bantu batishoboye kubera ko kuri iyi si turi ingenzi umuga omwe uzohava uvuga ati hari abantu nafashije kubaho neza borohewe ndabashimiye gose mwandanye mutanga nimero ni 61 899 583 ku mazina yanje Oziane Irakoze hama nawuge ko hariho link ya GoFundMe muri description muri commentaire ku bantu bari hanze mushikare gushaka amafaranga amadashaka turabashimiye mwese namaze kwitanga Imana banzage bazagira no muryango wa Imana ibibibukire ivyibuke ibahezagira hama tosubira naho butaha bye bye Siren Vibes TV